Seigneur, dans ce temps où l'enfer mwami muri kino gihe ikuzimu se révolte, iriko iragangura étend des pièges, igatega imitego, garde-moi undinde sous le sang munsi y'amaraso, et que je sois une lumière dans ce monde. ushobore kuba umuco muri ino si. Je prie pour une nouvelle expérience avec toi. ndasenga kubw'umupira n'umwimenyerezo mushasha hamwe nawe. C'est seulement par toi que je serai ni gusa hamwe vainqueur. nawe niho nzoba umuhizi. Accorde-moi ta ushoboze force umpe et inkomezi zawe, révèle-toi à moi. unyijurire mwami, Enveloppe-moi dans ta grâce. untwikire ubwiza bwawe. Seigneur, tu vois, mwami moi urabona aussi souvent je fus ingene infidèle, nanjye ubwanje ntashobora kuba umwizigirwa. honteux, je le confesse devant toi. ndatangaje imbere yawe ndatuye ko mfise isoni nke mwami. Je t'apporte ma vie nouvellement. ndakuzaniye ubuzima bwanje maramara ukundi gusha. Je confesse ndatuye mes faiblesses. intege nke zanje. Je prie pour une nouvelle expérience avec toi. ndasenga kugira ngo umwimenyerezo mushasha hamwe nawe, kuko ni gusa Je serai vainqueur. ndi kumwe nawe niho nzoba umuhizi, niho nzonesha. Accorde-moi ta force et révèle-toi à moi. umpe inkomezi zawe unyishurire, Dans ta untwikire grâce. ubwiza bwawe ubuntu bwawe. Ramène-moi au premier amour, Seigneur. ungarukane kuri rwa rukundo rwa mbere mwami. Accorde-moi un cœur brisé, umpe umutima ujanjaguritse, détache-moi entièrement de tout ce qui est terrestre. umbohore ku bintu byose by'isi. Place-moi sur le chemin qui mène au ciel. unshire ku nzira idoga mu ijuru. Je prie ndasenga pour une nouvelle kugira ngo expérience ndonke avec umwimenyerezo toi. mushasha kumwe nawe, kuko C'est seulement par toi ni wowe gusa je serai vainqueur. uzoshobora kumfasha nkanesha. Accorde-moi ta force. umpe Et inkomezi révèle-toi zawe nouvellement à moi. usubire unyihishurire, Enveloppe-moi. untwikire mu buntu bwawe. Je prie pour une ndasenga nouvelle kugira ngo ndonke expérience. umwimenyerezo avec toi. mushasha hamwe nawe, Car c'est seulement par toi kuko ni gusa wowe wenyene niwe uzoshoboza nkaba nkanesha. accorde-moi ta force et ushoboze révèle-toi à umpe moi. inkomezi zawe unyihishurire, Enveloppe-moi. untwikire mu buntu bwawe. Loué et remercié le Seigneur pour hashimwe hashigwe hejuru umwami kubw'amahirwe dusuye kuronka yo kuza hano écouter sa précieuse kugira ngo parole. twumve ijambo ryiwe ry'igiciro. Nous avons de nouveau ukundi parlé gusha de l'amour de Dieu. tumaze kumva havugwa urukundo rw'Imana, Ça c'est pas pour la kandi première fois, mais pour la ibyo deuxième si ubwa fois. mbere si n'ubwa kabiri, kandi Sûrement plusieurs fois. ariko Très ni inshuro souvent. nyinshi Et kenshi. nous nous posons la question, tukaja twibaza ikibazo, est-ce que ces paroles mbega ayo de 1 majambo Corinthiens 13 sont yo muri devenues Korinto ba une mbere cumi na réalité dans gatatu notre yoba vie? yabaye ukuri mu Elles sont buzima déjà bwacu, révélées? Est-ce que mbega elles yarahishuwe, sont devenues mbega yarabaye une réalité? Est-ce ikintu que kizima, nous les voyons? mbega turayabona, Les autres peuvent voir mbega cet abandi bose barashobora kubona urwo rukundo muri twebwe. Le disciple si aimé de gusa Jésus, wa mais aussi Paul. mwigishwa yakundwa na Yesu na n'est-ce pas? Paulo nawe placer le chapitre de l'amour, yafashe ikigabane
c'urukundo agishyira hagati y'impano hagati y'abikorino ba 12 na 14 niho handitse ikigabane ca 13 mu bikorino ba mbere igigabane c'urukundo rw'impano kandi hano haranditswe ku murongo wa 4 ngo urukundo rurihangana rwuzuye ukugira neza urukundo ntigwikakisha ntigwirugira ishari urukundo ntigwishira hejuru mu kidagi ngo ntirugira umwikomo ntirukore ibintu ku nyungu yago ntibwiyumvira ikibi En allemand, il n'impute pas le mal. mu kidagi ngo ntigwiyumvira ikibi ntirunezererwa ukugabitanya ariko runezerererwa ukuri ruharira byose rwizera byose rwihanganira byose rukizigira byose rugatwikira byose urukundo ntirubwigera rushira ubuvugishwa buzohera n'ibindi kenshi turakunze kumva tout ce qui a commencé ibintu byose ko byatanguye va cesser, bizohagarara bizogira impera ce qui a un commencement igifise intango aura une fin. kizogira n'impera kizogira impera Ce qui n'a jamais commencé ikitigeze gitangura ikintu kitagira intango ntigishobora guhagarara kizogira impera turazi que la nature de Dieu yuko kamere y'Imana est l'amour. Dieu est n'urukundo Imana n'urukundo Dieu n'a pas seulement de l'amour. Imana ntifise gusa urukundo Amour, il ubwayo est n'urukundo ça, c'est sa nature. niko kamere kayo Imana n'urukundo Et celui Kandi qui est né de Dieu uwabyawe aime n'Imana Dieu akunda et Imana aime tous ceux qui sont agakunda nés abo de Dieu. bose babyawe n'Imana Et tous nous l'avons lu. kandi twese twasomye Qui peut aimer Dieu ninde ukunda Imana qui n'a pas vu, qui n'a jamais vu. atigeze ayibona S'il n'aime adakunze mwene se uwo Imana yakunze ikahamagara ngo asohoke adashoboye gukunda mwene se ashobora kubona c'est plus clair, biratomoye plus neza facile à comprendre. kandi byoroshe gutahura nk'uko rimwe guteranya rimwe mu ishuri ntibikeneye kuba umunyabwenge mwinshi cyangwa ngo ugire ubwenge buhanitse kugira ngo uharure ibyo oye Que la parole de Dieu ku ijambo ry'Imana iminsi yose ryama rifise ukuri niryo rizokwama rifise ukuri ijambo ryose ry'Imana ni ukuri kw'intakuka et un jour viendra sûrement. kandi umunsi uzoza nivyo birazwi Nous pourrons plus nous aho échapper à tutazoba droite. tugishobora guca iburyo n'ibumoso ariko Dieu se tiendra Imana face de nous. izohagarara Ici, imbere il yacu est dit au dernier aha rero havuze verset, ku murongo wa nyuma neza Maintenant donc ces ngo trois ubu choses rero ivyo bintu demeurent. bitatu 1 Corinthiens 13, byamaho verset 13. umurongo wa 13 muri Korinto La ba mbere foi, l'espérance, 13 l'amour. Mais none rero la plus grande hagumyeho de ces kwizera choses, n'ivyizigiro c'est n'urukundo ivyo uko ari bitatu ariko ikibiruta ni urukundo Imana ishobore kutugirira ubuntu bwayo de ne pas seulement entendre parler de ces choses, ntidushobore kumva gusa haririmbwa ibyo bintu bivugwa mu butumwa bwiza que dans la réalité, ariko mu dans la by'ukuri pratique, nous l'ayons, mu buzima bwacu tubironke nous les révélons. tubironke bihishuwe Imana iduhe twese ibyo dukeneye uno munsi turaza Avec la kubandanya prédication, hamwe n'ubutumwa bwiza trois sortes de croyants. imigwi itatu y'abizera C'est une prédication ni ubutumwa bwiza étrange. butangaje Hier, et frère Branham dit lui-même, mwene data Branham aravuga ati ce sera nouveau pour ceux qui l'écouteront. buzoba ari bushasha ku bantu bazobwumva icyo kumva ikintu nk'icyo abantu ubwoko butatu bw'abizera ariko uko biri kose ni uko bimeze reka dusome ibyanditswe bikeyi imbere y'uko dutangura n'ubutumwa bwiza De l'évangile de ubutumwa Jean, bwiza bwa Yohana le chapitre 16, igice cya 16 verset 4. umurongo wa 4 Je vous ai dit ces choses afin icyo mbabaririye l'heure icyo mbabaririye ibyo ni ukugira ngo igihe cyabyo nicashika muze mubyibuke ko nanje nabibabwiye Jean 16, verset 4. Yohana 16 umurongo wa 4 Seulement ce verset.
uwo murongo wenyine gushika hano. Pensez à cela. Nimwibuke ivyo, mwibaze kuri ivyo. Les ai dit muzo kwibuke yuko nabibabwiye imbere yuko bishika, pour que quand l'heure de l'accomplissement de ces choses arrive, vous vous souveniez que je vous l'ai. muze muvyibuke ko nanje ni ukugira ngo igihe cavyo nicashika muze muvyibuke ko nanje nabibabwiye. Rien ne se passe que le nta kintu Seigneur na kimwe gishobora n'ait pas à l'avance dit. gushika umwami atakivuze Que ce imbere soit par la y'igihe, bouche haba mu kanwa k'abahanuzi abavugishwa nabo canke no mu kanwa kiwe canke des apôtres, mu kanwa k'intumwa, kandi n'est-ce pas, jusqu'à dans notre temps, gushika mu gihe cacu parler. yavuze. Le chapitre de la foi est dans Hébreu, mais je voudrais ikigabane d'abord cyo lire kwizera dans kiri mu Romains, baheburayo. dix quelques Nagomba kubanza gusoma mu baroma igice c'icumi, ivyanditswe bikeya mu baroma igice ca cumi guhera ku murongo wa 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. ariko ukugororoka kuva ku kwizera kuvuga gutya Ne dis pas en ton cœur qui ngo montera au ntiwibaze ciel. uti ninde azoduga ngo aje mu ijuru. C'est en faire descendre Christ. Risobanura ngo kumanukana Kristo, La Bible cyangwa uti ninde azomanuka ikuzimu. monter Christ Risobanurwa ngo d'entre les morts. kudugana Kristo Mais que umukuye mu dit-elle bapfuye. donc? Ariko kwavuze gute? La parole Kwavuze est écrite, est kuti près de ijambo toi dans ta riri bouche hafi yawe, et riri mu dans kanwa ton cœur. kawe no mu mutima wawe. Or, Niryo jambo ryo c'est-à-dire la kwizerwa, parole de la foi iryo que nous tubigisha. prêchons. Amen, amen, Car amen. si tu confesses de ta bouche le Kuko Seigneur Jésus, niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. ainsi tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on Kuko parvient à la ni justice. kuko umutima ari wo umuntu yizeresha Et c'est en akaronka confessant de la bouche qu'on ukugororoka, parvient au kandi salut akanwa selon les traductions. akaba ariko Selon ce que dit yaturisha l'Écriture. akaronka agakiza. Quiconque croit en lui ne sera point. Kuko ibyanditswe bivuga ngo umwizera wese ntazoterwa n'isoni. Gushika hano ijambo ry'igiciro ry'Imana yari yari Zaburi 68 twasomye ngaha kuwa 3 mw'ijoro, hanyuma Aussi du psaume. no muri Zaburi 69 twasomyemwo umurongo. Sinabyiteguriye ibyo, ariko ngaha ikintu gitangaje kidasanzwe uwo murongo ngo umuntu wese amwizera ntazoteterwa. Hanyuma hakurikira uno murongo ni hano muri Zaburi 69 ndibaza murongo w'indwi. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus. On a lu dans Romains que quiconque croit en lui ne sera pas confus. Mais donc que ceux qui espèrent en toi, abakwizera bose, 69 umurongo w'indwi. Seigneur éternel, kuko que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, dit l'Éternel. Nous ne voulons pas rentrer dans les détails de cette parole. umuntu akwizera wese ntazoterwa n'isoni. N'amajambo yavuzwe ahumetswe na mpemu yera yabwiwe abizera kugira ngo bashobore kubakwa n'ijambo ryo kwizera, mu kwizera kugira ngo bakomezwe bashobore gutera imbere. Mu Baheburayo 11 le chapitre de la foi, ikigabane cyo kwizera, niko twokwita icyo kigabane cyanditswe hano, cyanditswe kandi ku byerekeye ukwizera.
étrange ce que la foi kandi biratangaje ukwizera ntikavuzwe ngaha gusa mu bihambaye mu bitangaza ariko uguhishurwa ukwakira ijambo ry'Imana ukumvira gukora mu kumvira ibyo Imana yategetse gukora. Mbega Nowa yerekanye ukwizera kwiwe gute? Nowa yakoze iki mu byo Imana yamubwiye? Ni kubw'ibyo uko kwizera yari afise hariya niko yazanye urubanza ku isi yagwandanya mu kutizera. Ntabwo byari hambaye by'ibitangaza, ibyo nabyo nyine byarakoretse, ariko Imana umwe wese ikora icyo igomba. Habaye Nowa umwe gusa, Musa yari umwe, Aburahamu yari umwe, Pawulo yari umwe, Petero yari umwe. Nta muntu n'umwe yashoboye kwigana uwundi. Bose umwe wese yaronka igikorwa, umuhamagaro w'Imana w'ukuri. Kandi hano mu Baheburayo 11 handitswe ngo rero bariko ukwizera ni ukumenya neza udakekeranya. Ukwizera ni ukumenya rwose ibyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bashingirwa intahe ni uko bari bagufise. Ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Mu Kidagi ngo ijambo ry'Imana ryo ryayihamagaye ngo ibeho. Umuntu wese atizera ntashobora kwemera ibyo. Arondera iyindi nzira yo kurema, ariko nta yindi nzira iriho. Acarondera izindi sobanuro, nta zindi sobanuro ziriho. Kandi abo bantu bose n'isobanuro zabo ku mpera nabo ntibizera n'ibyo basiguye. Kubera iki? Kuko imigani ntihura n'ibisobanuro byabo, kandi nta n'umwe yoshobora kuvuga ati mbega ubuzima buva hehe. Abo bantu bose basobanura ntabyo bashobora gusigura. Hamba rero haravugwa ku murongo wa 4, ukwizera niko kwatumye Abeli aha Imana ikimazi kiruta ica Kayini. Byose biba kubw'ukwizera. Ni kubw'ukwizera Enoki yazamuwe. Murongo wa 5 birabandanya, kandi kundi gusha ni ukukwizera. Ni kubw'ukwizera, ni kubw'ukwizera. Kandi atakwizera ntibishoboka guhimbara Imana. Abo bantu bose abo Imana yabwira ntibari bafise ukwizera. Abantu bose bafise oya, bari bafise ukwizera neza kwabashira mu bumwe n'Imana, ikavugana nabo. Nico kimwe n'uno munsi hamwe n'abana b'Imana bose gushika kuno munsi wacu. Ntidufise ukwizera uko abandi bose bafise, ariko ukwizera dufise ni ukwizera bera bahawe rimwe ibihe bidashira. Haranditswe hano ku murongo w'8, ni kubwo kwizera Aburahamu. Ukwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye akaja ahantu yahabikiwe kuragwa. Ntiyakoze igitangaza, ni kubw'ukwizera yizeye iby'Imana yari yavuze. Acarafata urugendo, acaratangura afata urugendo nk'uko Imana yari imutegetse. Ntiyavuze ngo mwami kora ibi, akora biriya, ariko yakoze icyo Imana yamutegetse gukora. Natwe rimwe na rimwe duca duhindura mu kibanza cy'uko twari kuba abizeye mu kumvira, tugakora icyo umwami yavuze. Turagomba kubwira umwami tuti mwami kora iki, kora kiriya, maze hanyuma niho ibintu bizogenda neza. Nk'uko Imana itarizi ikintu kimeze neza yokora. Ibanga ryo kwizera ntirisobanura yuko tubwira Imana ibyo itegerezwa gukora, ariko twebwe ahubwo ubwacu dukora icyo Imana yatubwiye gukora. Aho niho
harimwo tout le mystère de la foi. ibanga ryose ryo kwizera Et si kandi nous avons compris ça nitwatahura ivyo et avons été saisis par cette réalité, tugafatwa alors n'ico kintu c'ukuri, aho rero rimwe burundu tuzotabagwa. Aho ca tumenya yuko Dieu Imana a parlé avec nous pour cette yatubwiye natwe ku ntumbero imwe yonyene kugira ngo dushobore kuza kuri yo mu kwizera. Imana ntigomba kutubwira ngo tugire ubwenge canke tube abantu batekereje gusumba uko twari turi canke abantu oya, Imana ivugana natwe kugira ngo kubwo ijambo ryayo ukwizera wewe kuze muri twebwe. Iyo niyo ntumbero y'ijambo ry'Imana iyo turibyigwa, iyo Imana itubariho. Nico gituma Pawulo avuga ati ukwizera kuva ku byo umuntu yumva, ibyawe yumva mu butumwa bwiza buvuye mu ijambo rya Kristo. Ni gute umuntu yokwizera? Gute twokwizera ata muntu n'umwe yavuze ubutumwa bwiza? Rero ntitwibagire ivyo. Muri kino kigabane cyo kwizera Abaheburayo 11 les différents exemples sont apportés. Urore butandukanye burerekana nko kuvuga ngo un modèle des croyants, ça n'a pas d'importance dans quel que nous nous trouvions. Ibibazo twe twaba turimwo, uwo twaba turiwe, aho twaba turi, hari ahantu hamwe hari ikintu kikwega naje kinyega muri kino kigabane cyo mu Baheburayo 11. hari ikikuraba, hari ikigukinkorako, hari ikikubwira, hari n'ikibarira, hari ikikwega n'ikindaba. Aho rero niho Imana igomba gushika kubw'ubutumwa bwiza kuno mugoroba, kugira ngo kubw'ukwizera we no mu ijambo ryiwe dushobore gushikama duhagaze aho, kuko ntituzokubakwa kubwo ukwizera kwacu ko kwera. Oya, uko niko tugomba uno munsi kwinjira muri buno butumwa bwiza neza neza. Dusome kandi les premiers deux imirongo dans la prédication s'intitule, n'est-ce pas, ubutumwa bwiza bwitwa ubwoko butatu bw'abizera. Sinzi ko tuzakubona n'imigwi ya mbere ibiri. Reka nsome isengesho rya mbere. Kuno mugoroba turaje ukundi gusha Mwami, nk'ubwoko burimo bufise icyo dukeneye. Turagukeneye Mwami imisi yose. Mbega mu ndirimbo ntitwaririmbye de toi en tout temps, ngo ndagukeneye ibihe byose, car nous avons toujours besoin de toi. Imisi yose turagukeneye. Et aussi longtemps que nous sommes ici, igihe cyose tuba tukiri hano kuri nosi, turazi yuko notre cri azoba ariyo masengesho yacu, kuko dans une bataille. Turi mu ntambara. Ça, la chorale l'a chanté. Ibyo abaririmbyi babirimbye. Et que la bataille, kandi intambara ibikwirameho nyingahanda, ariko watanze amasezerano. Igihe wavuga uti umwasi, turazi ko umwami Yesu Kristo yatsinze Igorogota rimwe burundu kuri babandi bacungurwa n'igikorwa cyakoretse ku musaraba Igorogota. Natwe tuzoba batsinze kubwiwe. Hanyuma haravuga ngo intambara ikiraho nyinganda, ariko watanze amasezerano igihe wavuga ngo umwasi serait comme un lion rugissant, azoba nk'intare yivuga, déchaîné au milieu du peuple, araratse hagati mu bwoko. Turashobora kubibona hose nk'intare itsonzoma ishobora kurota ushoboye wese, kuko arazi ko igihe ciwe ni kigufi. Ariko twebwe turafise data yitwararika abana biwe bato, kandi turahungiye kuri wewe dufise imitwaro yacu kuno mugoroba. Oh Mwami, turagusenga ngo utugirire ibyo tugusabye. Turabona yuko n'umutima w'ibwina yaduganye iryo sengesho
ku mana rero ndasoma ibyanditswe byo muri bibiliya mu butumwa bwiza bwa yohana igice cya 6 mwene data yasomye mwene data Branamu yasomye ku murongo wa 60. Après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, que qui peut l'écouter? Benshi mu bigishwa biwe bumva ayo majambo baravuga bati ninde yo mwumva. À ce sujet, Yesu amenye mu mutima kw'abigishwa biwe bidodomba ivyo arababaza ati mbega ivyo birabatsitaje none bizomera bite nimwabona umwana w'umuntu aduga aja iyo yahora ubwa mbere. Impwemu nizo zitera ubugingo, umubiri ntaco umaze. Amajambo mbabwiye ni mpemu n'ubugingo. Amen. Ariko muri mwebwe hariho bamwe batizera kuko Yesu yahereye ubwa mbere azi abatizera abaribo ntuzomugura wari we. Et ce qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta en allemand, kandi aravuga ati nicyo cyatumye mbabwira ko atawushobora kuza kuri jewe atabihawe na data. Amen. Amen. D'abord ce texte jusqu'ici. Ubwa mbere Et vous savez, bino byanditswe gushika hano murazi ibyanditswe mu murongo ukurikira. Dès ce moment, guhera ico gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma, ntibabakijana nawe. Jésus donc dit aux 12, et vous, Yesu abaza bamwe 12 ati mbega namwe muragomba kwigira? Simoni Petero aramwishura ati tuje kwande ga mugenzi ko ari wewe ufise amajambo y'ubugingo budashira, natwe twarizeye tumenya yuko wewe uri uwera w'Imana. Amen. Jésus lui répondit, Yesu aramwishura n'est-ce pas moi ati mbega si jewe nabatoranije uko muri 12? Vous les 12 et l'un de vous ariko umwe muri mwebwe n'umugwanizi yavuga Yuda Iskariota mwene Simoni kuko ari we yagira azamugure, yari uwo muri bamwe 12. C'est l'un des versets les plus tristes umurongo ubabaje cyane mu byanditswe vyera byose. Si c'était quelqu'un yaba yari umuntu de loin, un étranger, des païens, umuntu atizegera nk'uwundi muntu asanzwe, on aurait eu de la compréhension. aho rero twari kubitahura. Ensuite il est dit ici hano haravugwa dans la brochure. Maintenant, si je devais donner un titre à mon sujet, ngureo nimba nose ikigo umutwe w'ijambo ikigwa cyanje kuno mugoro ndaza kubikora kugira ngo ikino gice cy'isaha ndagikoreshe neza. Ni ibice bitatu by'abantu bizera. Kenshi nakunze gutangaza ndavyibaza, kandi ndizera yuko nza kubivuga ko ubutumwa bwiza uno munsi, ndaza kubivuga ko ubutumwa bwiza. C'est ce que je pensais. Ibyo nariko nibaza, ubwa mbere hariho abizera, hanyuma abibwira ngo barizera, hanyuma ubwa nyuma hariho abatizera. Nous avons là tout un sujet. Aho rero turafise ikigwa kinini, ariko tumenye ikigwa gishasha. Twebwe turi hano twicaye kuno mugoroba. Dans tout rassemblement, il y a ces trois groupes. Mu makoraniro yose hariyo iyo migwi itatu. Uko abantu baba bakoranye bose turasangamwe. Je remarque que ici nous avons le placement des phrases en anglais et amajambo yo mu Congereza ntatumbereye neza. Yego ahantu hose abantu bateranira twama dufise iyo migwi itatu
twama et nous tuyibonamo les aurons kandi probablement tuzokwama tuyibona iminsi yose gushika umwami agaruke nagomba yuko tubona twebwe twisuzume ubwacu twebwe mu gihe ndiko ndavuga iyo migwi itatu dushobore kwiha ikibanza turabe muri abo batatu turinde nimwibuke rero ubu nimba ariko ndabwira rino shengero rino ryuzuye gushika ku bihome no hanze ndiko ndabwira kandi isi yose nzima murabona ano mabandi azotembera mu mpera zine z'isi le ministère des enregistrements ni ubukozi bw'amabande ubu rero nagomba kuvuga ku bwoko butatu bw'abizera mwibuke il s'agit de croyants. Ces trois groupes, chacun sont croyants. Les croyants, l'un est un vrai croyant, l'autre est un soi-disant croyant. Et l'autre est un incrédule. Ce sont des croyants. Même si il est dit incrédule. Ces trois groupes de croyants. Prédications sont traitées. Peut-être que nous allons réussir à lire quelques écritures de ces deux premiers groupes et le troisième groupe des incrédules, si Dieu le veut, jusqu'à demain matin. La première chose sont les croyants, les vrais croyants. Le premier groupe dont j'aimerais parler est ici, parce que je pense qu'il doit être placé au premier temps. La parole de Dieu, croyant. Auparavant, il nous a été dit, je voudrais que nous puissions nous reconnaître, nous kwiha ikibanza natwe twimenye muri aba batatu mu gihe mvuga kuri bano bantu batatu pas que nous soyons en train de penser à quelqu'un d'autre nitwibaze kundi muntu oya umwe wese s'examiner lui-même s'examiner se découvrir dans lequel amenya muri abo batatu atonze et de toute manière très sérieux kuko igihe et à quoi ça nous sert si nous savions que tous les autres sont classés de quel groupe et nous ne savons pas où ces trois groupes turagomba yuko izo manza zose z'abandi tuzisiga iruhande twebwe twisuzume mu nyonga y'Imana umwe wese ubwiwe hano haravugwa Vous pouvez voir le malin jouer son rôle. Vous pouvez voir de la pièce akora igikorwa ciwe ingene umuntu mubi aza guhenda kubw'ubwunge bwiwe kandi murashobora no kubona se préparer l'église ishengero ritegurwa être enlevé. rigomba kuzamuka. C'est une scène glorieuse. n'ibirori byiza cyane murashobora kubona Imana igaragara ikora ikora ibikorwa bikomeye cyane ibyabuwe hano muri Bibiliya. Je pas sûr. Sinamenya de ce qu'une telle phrase serait ici exprimée. Ijambo nk'iryo ryavuzwe hano igihe nasoma mu butumwa bwiza bwa Yohana chapitre 16 verset 4. Quand ces choses arriveront, souvenez-vous que je vous ibyo nibyashika muzokwibuka yuko nabibabwiye bitaraba. Et ici, hano il nous est dit tubwiwe ngo mwibuke ivyo. Cela a été prédit ibyo byarabuwe muri Bibiliya kandi ivyo ubu rero biko birasohora. Nous vivons dans un dessein du salut mu mugambi w'agakiza wo kumpera gushika wo kuntango gushika kumpera uri ko urasohora hama haravugwa ngo mbega turabayeho mu gihe cyahe c'est le temps le plus glorieux ni gihe ciza cyane les heures
amasaha meza ayo abantu bose byo bo mu rungano rwose bifuje kuba muri kino gihe. Abahanuzi ba kera barifuje cyane kubona ino saha ariko ntibabironkeye amahirwe. Ano majambo aratwibutsa ibyo umwami wacu yatubwiye muri Yohana 13 ngo abagororotsi benshi muri Matayo 13 ngo abahanuzi benshi bifuje kubona ibyo mubona n'ukumva ibyo bumva ntibabibonye ntibabyumvise. Matayo 13:16. Ni amahirwe yo kubaho muri kino gihe, ni amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana muri kino gihe, ni amahirwe iyo ukwizera kubwo ijambo ry'Imana rihishuwe mu bwoko bwayo muri kino gihe bigaragara. Iyo ukwizera kuzanywe n'ijambo ry'Imana, ni amahirwe menshi yo kuba wicaye wumva ijambo ry'Imana rimanutse rivuye ku ntebe y'Imana muri kino gihe. Mbere ndubahuka nkavuga nti ntihagomba gusigara n'umuntu n'umwe yo kwibwira ngo ni umuntu atizera canke yibwira ngo ni umuntu yizera atizera. Ijambo ry'ubushobozi bw'Imana ryategerezwa kuri bose kutugira abizera b'ukuri, tukaduhindura abantu bizeye b'ukuri ku bw'ubuntu bw'Imana. Turasoma muri broshire, Petero yari uwizera b'ukuri kuko yabifisemo ubuzima, yarabyizera. Natwe dufise ubushizi bw'amanga yuko uri Kristo Mesiya, ijambo ry'Imana ry'uno munsi, kandi turabyizera. Murabona, yari uwizera w'ukuri. Rimwe na rimwe ntidushobora kuronka ingene ibintu byagenze, ariko bamwifitiye igitabo muhira murashobora kubisoma. Abizera b'ukuri bo mu gihe cya Yesu ntibatsitajwe n'uwo ari we, ariko n'umutima wabo wose baramwizeye, kandi bashobora kuvuga bati uri Kristo, umwana w'Imana cyangwa umwami wa Isirayeli cyangwa icyo ari cyo cyose nk'uko babivuga. Baratahuye mu gihe cyabo Mesiya wabo, ugusohora kw'ibyanditswe, kuko yaje ahuye n'ibyanditswe muri kiriya gihe cyane. Niho ukugabishwa hano ngo abizera b'ukuri iminsi yose bafite ubushizi bw'amanga yuko Kristo Mesiya, ijambo ariwe jambo ryabaye umubiri mu bihe byabo. Ibyo nta n'umuntu yashobora kubibaka. Mu butumwa bwiza haravugwa ibintu byinshi biravugwa. Havugwa Nowa, havugwa Daniel, havugwa abantu benshi b'Imana nka Dawidi n'abandi bantu abo Imana yakoresha igahezagira mu buryo budasanzwe. Ku rupapuro rwa 11, ariko Dawidi aramwishyura ati, uje kuri jewe uzanye inkota n'icumu n'inkinzo, uje kuri jewe mu izina ry'Abafilisitiya, ariko jewe je kuri wewe atankota mfise, atacumu, ataninkinzo. Je kuri wewe mu izina ry'Umwami Imana ya Isirayeli. Qu'est-ce qui s'est passé en David? Habaye iki muri David? C'était un béni du Seigneur. Wahezagiwe n'Umwami. Ukwizera Imana kwari kwimbitse mu mutima wiwe. Yarazi neza ko atakintu na kimwe
kizomushikira Rien ne va le nuire. nta kintu kibi kizomushikira Car Dieu kuko imana soin d'un moineau. ishobora kwitwararika n'akanyoni gato izobana nawe nibyo yari yizeye Pas de prédication, c'était la foi. ntibwari ubutumwa bwiza kwari ukwizera k'uwo mugabo aravuga ati ngaho rero Ça, c'est un croyant. ubu ni umwizera C'est sa forteresse, c'est son bouclier, c'est iyi sa défense. Amen. niyo nkizo yiwe Cela niyo devrait nkingi être la yiwe défense aussi de l'église. natwe iki cyagomba kuba inkinzo y'ishengero yagomba kuba inkinzo y'uwizera wese uko byogenda kose uko isi yose yoshobora kuvuga cyane uko byogenda kose n'ibindi bintu est le Seigneur lui-même, le Dieu d'Israël. yawe ni imana yawe imana ya Isirayeli uko bimeze kose ibintu bibi byose izina rya Yesu Kristo ni umunara ni aho abagororotsi bihisha bakagira umutekano iyo niyo nkinzo yacu ni umuntu Yesu Kristo amen mu kwizera turaraba kuri we nimba abantu bo mu isezerano rya kera bashobora kwizera imana byogenda gute kuri twebwe mu isezerano rishasha hamwe nibyo tumaze kumva byose nibyo twabonye nibyo twakiriye ni gute ukwizera kwacu mu mana mu ijambo ryayo mu bubasha bwayo byagomba kuduga gute gushika ahantu tumwizigira cyane no ku bidashoboka n'umutima wacu wose ku rupapuro rwa 12 ndasoma epfo nicyo gituma nizera yuko umugeni igihe umugeni ahamagagwa agatoranwa agashirwa mu gitabo c'ubugingo igihe ishengero ryanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi hazova ikintu mu mwijuru umuyaga mwinshi uzoshira muri uwo mugeni umubatizo wa mpwemu yera maze ukazomuzamura ukamukura ku isi imana yarabisezeranye imana yasezeranye ibintu bibiri kuduhezagira kandi kutujana mu bwiza bwiwe yarasezeranye yo kuduhamagara ngo dusohoke tuve mu isi dusohoke abatoranijwe abari mu gitabo c'umwagazi w'imana yabyishijwe amaraso igihe bazohamagara ngo basohoke hazoza umuyaga ukomeye uve mu ijuru uzoshira umubatizo mu mugeni maze uzomushiduza mu buntu bwo kuzamurwa imana yabisezeranye ibyo byose tuzobigiramo umwimenyerezo mu gihe kibereye ntidukeneye kwitwararika ibintu nk'ibyo ariko sivuze ngo turyame ngo byose bizoca bigenda neza oya nitwaryama nta kizokoreka ariko nitwasenga tukaba maso kandi tukizera imana n'ijambo ryayo aho rero ntituzotinya cyane ijambo ry'intangamarara twasomye twumvise ugutinya ni kuri mu rukundo urukundo rutunganye rwirukana ubwoba kuko ubwoba bufatanije n'ugucirwa kw'iteka kandi Bibiliya ivuga muri Yesaya 53 ngo ugucirwa kw'iteka kwabaye kuri we kugira ngo twebwe turonke amahoro maze kubw'imishago yiwe dushobore gukizwa indwara nitwizera ivyo yuko ugucirwa kw'iteka kwacu kwaguye kuri we aho rero nta rubanza rukidutsinda twebwe muri kazoza nta rubanza ruzodukubita kandi ntitwagomba no gutinya ariko rero
haba ukwizera cyane Imana n'ijambo ryayo. Mu ijambo ryayo hano haravugwa hariho ijuru, hariho kandi na Yesu Kristo hariya mu ijuru azoza mu mubiri akakira umugeni wiwe, ishengero ryiwe. Ivyo womenga ni inkuru yo muri kahise cyane, ariko ni ukuri iminsi yose Imana yabivuze gutyo kandi abizera barabyizeye. Mbega icyo si ikintu cyiza cyane? Abatizera bashobora kwibwira ngo ibyo ni inkuru ya kera muri kahise. Inkuru ya kera ni y'ukuri kandi ni nshasha iminsi yose, kandi yemeje abizera bose b'ukuri babigiramo umwimenyerezo muzima n'ububasha bwabatwaye ububasha mu bigeragezo byose. Bari bazi yuko Imana izosohora ibyo yasezeranye. Iyo abizera bo mu isezerano rya kera biyashishikara, mbega ni gute twe tutoshishikara cyane kubasumbya mu isezerano rishasha, ko tuzi yuko umwami wacu yaje akagaragara mu mubiri maze akaba yarakuyeho icyaha no gucirwa ku iteka, kuko byanditswe mu byakozwe n'intumwa. Ngujya Yesu nyine mwabonye aduga mu buryo bw'umubiri, azogaruka uko nyine mwamubonye aduga mu mubiri. Yohana 14 ngo ndagiye mbategurire ikibanza, kandi nzogaruka nzobajane ahondi. Amen. Ivyo nta muntu azobihindura. Igitondo cy'ubwiza ibyo ntibizosubira kubaho, kandi Mwami wenyine ubwiwe azomanuka n'ijwi rya kamo, n'akamo k'umumarayika n'inzamba y'Imana. Abapfiriye muri Kristo bazobanza bazuke. Abatizera baca bazunguza umutwe ati birarengeje, bagaca baraba isi, bagaca bibwira mu kaburi ngo haheze imyaka myinshi cyane, ibihumbi. Bagaca basubira bakazunza umutwe, bagaca bibaza bati ninde yoshobora kuba umusazi ngo yizere ibintu nk'ibyo? Bagaca basubira kuraba ku isi, ariko twe ntituraba hasi ku isi aho twakuwemo mu mubiri. Oya, duca turaba mu ijuru aho havuye umucunguzi wacu, aho oye niho hari igisagara cyacu, niho hari ikibanza cyacu. Azoza avuye mu ijuru kugira ngo ahindure kino gihuzu cy'umubiri, maze azobidukuraho. Muri iyi yavuze ngo ndaba mu ijuru, aho bakushima mu baririmbyi bo mu ijuru. Muri jewe bagaca haduga icyumviro, Mana ntunzamure ahera cyane. Hanyuma haravuga ngo Imana yavuze ngo ndi umwami niwagukiza indwara zawe zose, ndi Imana simpinduka. Amen. Imana ni ijambo, kandi Imana nimba idahinduka, ni gute ijambo ryayo ryohinduka? Ndi Imana simpinduka. Ibi nibyo ibyanditswe bivugwa. Imana ubwayo irabivuga, ntashobora guhinduka kuko ni ijambo. Ku ntango yari ijambo, kandi ijambo yari kumwe n'Imana, kandi ijambo yari Imana. Ijambo ridahinduka, ijambo ryambaye umubiri ribana natwe. Amen. By'ukuri ingene ari byiza kumenya ibintu nk'ibyo. Nubwo biri uko, ndibwira yuko Imana kubwo buno butumwa bwiza muri wowe no muri jewe
dans tous les croyants qui mu bizera bose abagenewe kuzozamurwa imana igomba gukoramo ikintu kidasanzwe tituce muhira gusa tuvuge ngo byahari ibintu by'ubushobozi nuko biri ariko aho twese turemera neza yuko ari ijambo ry'ububasha ry'Imana ijambo ry'Imana ry'ububasha rirakomeye rirashikamye ibyo turabizi twese ariko rigomba gukora igikorwa icyo Imana yaritumye gukora risoza ukugomba kwayo muri wewe no muri jewe aho rero bica bibandanya hano na Yobu yari umuntu yizeye rimwe na rimwe abizera oya si rimwe na rimwe n'igihe cyose umwana w'Imana wese aza ku Mana agomba gukubita akanywafi umwana wese uw'Imana yakira uwo yakira nk'umwana aramumangura akamugira umwana wiwe akamurera hanyuma hari ibindi byinshi bivugwa hano Yobu yaciye mu bigeragezo no mu bipimo abana biwe yarabatswe n'ibindi byose yarasigaje abo mu ishengero baca baza kumurega ngo yakoze ibyaha mu mpisho baramuvuga ibintu byose bashobora kumurega ariko ntiyagombye kumva na kimwe muri ibyo yarazi neza ko yarayujuje iby'Imana isaba yarazi ko atarakeneye ko Satani agerageza kumugerageza yarabizi yarazi ko ari umugwanizi kandi neza igihe cyose umugwanizi yamusigura ko indwara yahawe n'Imana aho rero il fouettait Job. Mais Job, une fois yagize ukwizera agira no guhishurirwa yuko atari Imana ariko ko yariko gusa aratengana mu bipimo kugira ngo ikintu cyose gikorwe kuri we ntabwo yari Imana yariko ikora ibyo yari Satani ariko yari yatawe ko ari ikintu kigomba gukoreka kuri we kandi ni mu mwami mwibuka ibyo rimwe na rimwe ntibyoroshe rapidement on dit dans une épreuve Dieu wihuse uvuga uti Mana kubera iki cela m'arrive ibi bishikiye kubera iki ibi bishikiye kubera iki ibi bishikiye pourquoi est-ce que kubera iki nkubise gutya n'ibindi aho rero ndiko nibuka rino jambo ryo muri Korinto ba 2:12 mwene data Pawulo yasenze gatatu umwami amusaba ngo amukureho igisata ca Satani akimukureko maze by'ukuri yaravuga mu kidagi ngo hari igisata c'umugwanizi Satani kimubita ati maze gusenga inshuro zitatu ngo akishire kure arambara ati ubuntu bwanje burankwiye maze Satani yabandanya kumukubita n'ico gisata ndababwira si le diable frappe iyo umugwanizi akubise aho rero n'ingumu ziwe il a une force afise inkomezi on ressent les coups urumva yuko ingumi yagushikirwa bikomeye cyane ariko neza qui les reçoit ici la leçon nous hano hariho icigwa turonka aussi longtemps que Job igihe cyose Yobu yibwira yuko ari Imana yamukubise ko ari Imana yari yamurakariye ko ari Imana yari mu rubanza nawe ko ari Imana yagomba kumurandura ko ari Imana yari Imana il n'a pas entendu parler de Dieu tigeze yumva Imana ivuga il a eu tous ses crampes yagira qui venaient à lui yaragira uburibwe n'abantu bose baza kuri we il a été attiré dans des arguments dans des entretiens aja mu bihari ni mu bintu abantu bamurega aravuga ibindi bintu ariko igihe yatahura yuko atari Imana ko yari Satani yariko aramukubita ko Imana yamuretse aho rero ibintu byaciye bihinduka kuri we twagoma natwe gutahura yuko umwami ku ruhande rumwe ayubaka ishengero ryiwe ariko si kurisambura oya
Non. Et encore une fois, non. oyaye kandi oya. Le Seigneur Umwami arubaka. Le Seigneur Umwami console. arirura. Il secourt. Aratabara. Il bénit. Arahezagira. Au milieu hagati de la tribulation. yo mu bibazo no mu bigeragezo no mu arirura arahezagira arubaka akakomeza. Iyo bintu bidushikira iyo ibibazo bidushiki turaroga tukavuga tuti ndazi ko umucunguzi wanje ari muzima niba azohaguruka ubwa nyuma ku isi naho umubiri wanje uzoba waraboze umucunguzi wanje nzomwibonera mu gihe umubiri wanje uzoba warasanganguwe nzokwibonera Imana nzomubona nk'agakiza kanje. Ça, c'est un évangile merveilleux. Ubu ni ubutumwa bwiza cyane mu isezerano rya kera. Les yeux le verront et nzomubona birabandanya hano. Mes yeux le verront et non seulement amaso yanjye azomwibonera si amaso y'uwundi nije zo kwibonera. Ndabandanya gusoma muri broshire nicyo kimwe n'uno munsi aragerageza kubabwira l'épreuve est autre chose. Ko ari ikigeragezo cyangwa ikindi de mettre la punition sur ko ari Imana irikishira ku igihano kuri mwebwe. Ce n'est pas cela. Ibyo sivyo ni Satani ariko agerageza kubemeza ivyo. Ni Satani abikora. Ni Satani abikora. Dieu le permet. Imana ikareka gusa abikore kugira ngo ashobore kubereka ko nimwaba mufatanije n'isi n'ibyifuzo by'isi nimba hamwe n'imyitwariko y'isi canke ubutunzi bwanyu buri mu ijuru, kuko aho ubutunzi bwawe buri nawe niho uburi, umutima wawe buri aho hari ubutunzi bwawe. Reka dusubire tubivuge ingene bimeze. Ndibwira yuko umwe mu bantu b'Imana yabivuze. Naje muri ino si ndi gusa nzosubira inyuma ndi gusa. Umwami yaratanze, umwami yasubiye ko izina ry'umwami rihabwa icubahiro. Nimba ubutunzi bwacu buri mu ijuru maze by'ukuri tukaba twarabohotse ku bintu byose by'isi, twarabohotse kubw'ubuntu bw'Imana, aho rero uko byogenda byose bisubira iyo byavuye, uko bimeze kose byose bizoturirwa. Iby'isi byose Imana itugirira ubuntu, dushobore gusumba, dushobore kuzamuka tujye hejuru y'ibyo bintu byose by'isi, ubuntu bw'Imana, turabe mu ijuru aho umwami azoza avuye kugira ngo atujane hamwe na ibintu byose hano ku isi byo twakwa. Reka niyumvire ikintu kimwe gusa. Murazi inkuru ya mwene data Branham, murambabarira nimba irimo nawe tuvuga izina ryiwe. Mu gihe yari yagize umwimenyerezo ukomeye cyane hakurya y'igihuzu cy'ibihe, igihe yari yatwawe mu iparadizo akabona amazu y'abera y'abacunguwe, yaricaye mu intebe nziza, maze icyumviro kiramuza ati ku isi le seul fauteuil que je pouvais m'acheter m'a été intebe imwe yonyene nagomba kwigurira narayatswe, kuko uko yagugwa amadolari hafi 20 yashoboye kuriha amadolari 2 gusa yonye ibihe bibiri nk'idolari rimwe ku kwezi ntiyashobora kubandanya iyo ntebe, baca barayitwara. Aje ku mugoroba muhira arababara asanga intebe bayitwaye, aravuga ati, abwira umugore we yari yamubonye, abona umugore we hariya mu iparadizo abona umugore we arambwira ati, ntuhagarike umutima wawe, intebe hano mu ijuru baramaze kuyirira ntibazoyikwiba. Ese ingene ari vyiza kumenya yuko dufise inzu itubatswe n'ukuboko k'umuntu. Ninde yashobora kubwira Aburahamu ngo nabe gusa mu mahema? Yarakeneye igisagara ico Imana yari yamweretse, ico Imana ubwayo yari yubatse, acagenda n'ihema mu rugendo. Ntiyari afise ahantu
atuye ku isi kubera hari ikintu cyamukwegera mu ijuru yararondera igisagara icyo yari yabonye uno munsi nivyo reka tube mu mazu niba ariko ntitumatane n'ivyo bintu ibyo bintu tumenye ko ari ibintu birengana bizoba mu kanya bizoturirwa n'umuriro hanyuma haravuga ngo Yobu aragerageza ariko aravuga ati ndazi yuko umucunguzi wanje ari muzima. Ubu rero turabe Yosefu yari undi wizera ntiyashobora kwihangana ngo agegeze icyo ari cyo yari umuhanuzi Imana yari yamugize umuhanuzi ntiyari yifuza ngo abe atandukanye na bene se ariko yaratandukanye n'Imana yari yamugize icyo yari ari cyo nta wundi muntu n'umwe yashobora gufata ikibanza ciwe nta wundi muntu n'umwe ashobora gufata ikibanza cawe nubwo uri umuntu muto gusa ukavuga uti jewe ndi umuntu gusa akora mu gikoni ariko nta wowe ufata ikibanza Imana yaguhaye. Imana mu butunzi bwayo bwinshi yagize umubiri wa Kristo kugira ngo ntihagire n'umwe afata ikibanza cawe kandi nta n'umwe azofata ikibanza cyawe. Isi ngene no kwifuje gufata ikibanza cya Billy Graham nk'umukozi w'ubutumwa bwiza ariko ntidushobora kubikora. Murabo bibona muravyibuka Billy ntiyoshobora gufata ikibanza canje nawe. Twe umwe wese afise ikibanza ciwe, bamwe n'abavuga butumwa abandi n'abahanuza abandi n'abigisha abandi n'abungere. Uko tumeze kose tuba umume mekanisye uwo mukozi wo mu gikoni umurimyi uko bimeze kose Imana yaguhaye ikibanza cawe. Urabona urafise ikintu uri bukore kandi utegezwa guhimbagwa mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri nk'uko Imana yabikoze kuri wowe no kuri jewe mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri. Ukavuga uti Mwami wewe wamenye ibintu byose imbere y'igihe, wewe wateguye ibintu byose imbere y'igihe mu bihe bidashira gushika mu bihe bidashira ukagena ibyo byose wakira ubuzima bwanje ukore maze umpindure ubwire nk'uko biguhimba. Aravuga Natanaeli akavuga wa mugore kw'iriba hama akavuga ati murafise ikindi guteza gukora. Imana irafise icyo igomba kugukorera. Kumbure woshobora kuba ugifise umutima umenetse canke ibibazo bimwe, kumbure kuzogira abantu baguhemukira ariko icyo dusengera mbega dusenge ngo biduce urubanza oya tuvuga tuti Mwami nufate uncishe muri ibyo bintu uko byaba bimeze kose, uko byaba bimeze kose ntundeke ngo ndabirengane. Nimba narabiteguriwe nongerere ubuntu nshobore kubicamwo ndabirengane nibyo byonyine. Yego wese tugomba ibintu bitandukanye twavuga tutewe Mwami undinde ibigeragezo byose n'imibabaro nanjye ndi mu mutima wanjye niko biri. Navuze nti Mwami nimba uncira inzira jewe reka ndagucira inzira. Urazi ingene rimwe na rimwe mu masengesho uvugana n'Imana ukavuga n'ibintu bikora ku muntu ukavuga uti Mwami niwe ncira inzira nanjye nzogucira inzira. aho ngomba kuvuga yuko nzocamba inyego yawe ndamubwira ibintu nisiko bimeze mu buzima. Uragomba ukagomba guca iruhande y'ibigeragezo n'ingorane z'ubuzima ukibwira ngo umwami agomba kuducira inzira bihuye n'ibyo tugomba. Oya iyo zo ari inzira yawe cyangwa inzira yanjye ntizo ari inzira y'Imana kuri wowe na jewe. Nicyo gituma duteza gusenga Mwami que nous soyons pris et que nous soyons mais que Dieu puisse accorder sinshishwe gusa ahantu heza ariko Imana impubuntu nshobore guca mu bigeragezo ndabirengane ariko sindabikwepe sindabica iruhande ariko kubera byatugenewe. Nous sommes déterminés, nous ne sommes pas seulement déterminés à voir twagenewe gusa ngo turonke iby'Imana. Oya twagenewe kuronka iby'Imana yemeye byose
nimba twoba twabiteguye ngo tuzoshike mu ijuru aho rero bizaba nabyo byarafashije siko bimeze mu by'ukuri ibyo nibyo ari byo si ukuvuga ngo wowe na jewe turonke ibyo tuba twakoze si ibyo byonyine ariko reka dutegurwe hanyuma haravugwa ngo umutizera akora iki ubu rero ni utizera agomba kurangiza kino cyiyumviro n'utizera utizera twabonye yuko uwizera akora iki yemera ijambo iyo ubwoko bwose mu rungawe bwose bakurikira inzira ya Nowa intambwe ku yindi twokora kumbure ubutumwa bwiza amezi 6 ku icyo cigwa uwizera ntakekeranya ku bintu agomba kurangiza kuwizera uwizera yizera ataravye ibintu ko bimeze canke abandi ico bavuga kubivuga ko uwizera yizera nubwo byaba bidashoboka uwizera yizera iki yizera ijambo ntiyizera mitegekere yizera ijambo ntiyizera amadini ariko yizera ijambo ntiyizera ibyo undi muntu avuze ariko ibyo ijambo ubwaryo rivuga nimwibuke yuko ico ari we wizera uwizera nta na kimwe akekeranya ko ku ijambo ry'Imana ntavuga ngo mbega ibyo byoshoboka gute ngo yaba bo bisobanuriye aho rero no kwizera ibyo no byizera uwo n'utizera ntiwavuga ibintu nk'ibyo utizera wizera uko byaba bimeze kose ari ijambo ijambo aho rero kuri we ni ukuri nguwo uwizera rero hano hari uwizera abivuze mu buryo buciye bugufi uwizera yizera ijambo ry'Imana rero bose baribwira ngo bizera ijambo ry'Imana ukuva i Roma gushika ku barotodogite n'abagiriki abashengero n'ayandi n'amadini bose bibwira ngo barizera Imana ariko hano abizera b'ukuri bivuga ikintu gisumbije aha no kwizera ijambo ry'Imana iryahishuwe na mpwemu yera mu gihe ibyo bintu bisohora ijambo ry'Imana rigigwa rihabwa ubuzima rigaca rirema ubuzima muri twebwe rigaca riba ubuzima na mwebwe ijambo ry'Imana rikubwirwa nanjye iryo uhishurirwa rikakumenyesha ukugomba kw'Imana kuri wewe hano rero turabwirwa tuti ibi nibyo ari byo mwebwe aho ubuzima ijambo arigira rizima ni mpemu ariko si imitegekere mpemu yera aho ubuzima ijambo muri wewe arigira rizima mu gihe rero rica riba rizima ugaca ubibona ubwo kwizera ukaca uribona ugaca umenya uti uko niko biri kuko ijambo ryabivuze mpemu nawe agaca riha ubuzima muri wewe. Voilà, cela se termine en ce qui concerne le sujet le premier. biraheze ku mugabo wa mbere w'abizera mpwemu w'Imana twebwe twizera mpwemu w'Imana acaho ubuzima ijambo muri twebwe ibyo twizera ibyo twumva turaryakira mu kwizera kubera tubyizera rigiga ubuzima na mpwemu ntiturondera ibihari ntiturondera insobanuro z'umuntu ntiturondera oya twizera nk'uko twarihawe. Uzovuga uti mbega birameze gute ku batizera aho rero niho tuca tubona abatizera umubwiye ikintu atemera
aca aguhagurukira. Il y en a de plus en hariho plus. benshi cyane mu isi no Commencez munsi simplement à dire quelque chose. tangura gusa kuvuga ikintu Ce rassemblement contre vous. baca baterana ngo bakugwanye baca baguhagurukira. Nabonye yuko mu bikorane baca baza ari benshi cyane Et commencer à parler après. mugaca muhaguruka ugatangura kuvuga ubutumwa bwiza akicara akarindira ariko umaze kuvuga uti Yesu Kristo En tant que Messie maintenant. yari yerekanye nka Mesiya uno munsi kuko yari umuhanuzi. Alors la coupe est pleine déjà pour eux. Aho rero igikombe kiba cyuzuye kuri bo baca bahaguruka bakagenda. Mbega ni biki Que sont-ils? Que sont-ils? ni biki bari biki n'abantu batizeye uwo mbwira uti C'est vous qui fabriquez ces choses. ni wowe uri kurakora ibyo bintu. Pas du Oya tout. sivyo Je le dis jewe exactement. mvuze neza neza La Bible ico dit Bibiliya ici. ivuga hano. Ils étaient incrédules. Bari abatizera baca baragenda twabisomye muri Yohana 6 Étant disciples. naho bari C'était abigishwa contraire à ce qu'ils pensaient. byari bitandukanye n'ibyo bari biyumviye. Pour toi et pour moi. Kuri wowe no kuri jewe mu gihe N'est-ce pas? bitumvikana. Ici, il est parlé d'incrédules Hano havugwa abatizera qui, en tant que disciples, suivaient le Seigneur. bo bari abigishwa b'umwami baramukurikira mu gihe umwami yavuze ikintu Ce qu'ils pensaient. cyari kijyuranye n'ibyo bari Ils n'étaient plus biyumviye là. Ils se sont retirés. baciye bava aho barahaguruka On a baragenda. lu le verset dans Nicyo gituma ku ntango twasomye ngo mbega namwe muragomba kwigira. Inyishu yabaye ngo mwami tuzoja he wewe wenyene niwe ufise amajambo y'ubugingo budashira. doit aller un homme Ni he umuntu yoja à qui la parole de Dieu uwo ijambo ry'Imana n'est pas acceptée. ataryemeye? Est-ce que Dieu doit parler à l'homme comme Mbega Imana ibwire umuntu nk'uko umuntu agomba ngo bamubwire cyangwa Imana ivuge nk'uko itegerezwa kuvuga? Hano haravugwa ngo bari abantu batizeye baca baramuta naho barabigishwa biwe. Mais c'était contraire Ariko byari à binyuranye leur façon de voir les choses. n'ukungene babona ibintu. Dieu examine les cœurs. Imana isuzuma imitima. Nous voyons l'un l'autre et chacun se twe regarde. turarabana umwe wese akiraba mu kirore aha na hariya akabona ingene ahagaze ariko nta muntu n'umwe ashobora kuraba mu mutima Ni wiwe. moi, ni toi, personne. Yaba jewe na wewe nta n'umwe ushobora kuza mu mutima w'uwundi Dieu muntu. seul. Imana yonyine niyo izi umutima niyo izi amafyigo ariko hari ikintu kiri mu mutima wanjye Profondément ancré. cyimbitse cyane mu mutima. Je vais croire ndagomba kwizera tout mon cœur à chaque mu fois. mutima wanjye ijambo ry'Imana ryose Que je puisse la comprendre ou pas. nshobore kuritahura ntaritahura Peut la comprendre ou pas. ntaritahura cyangwa ndaritahura. Je vais croire chaque Je parole de ngomba Dieu. kwizera ijambo ry'Imana ryose. Où devons-nous aller? Mbega twoja he Nous ne sommes pas prêts à écouter. nimba tutiteguye ngo twumve iby'Imana yahishuye mu ijambo ryayo na muhemu wayo Dernière parole. n'ijambo ryiwe rya nyuma igifisi igomba kubwira ijambo ryiwe tuje kumviriza nde? Quel est le message de quelle personne qui ninde muntu devrait avoir un yoshobora kuba afise icyo yosobanura kuri twebwe? Oya, que Dieu twemere dutahure yuko Imana ifise intumbero itomoye cyane, yavuze ibintu byinshi. Murazi neza neza que des choses ko ont été ibintu révélées byinshi byarahishuwe qui en fait, mu by'ukuri si nous les considérions de notre propre manière de voir les choses, twabibona mu buryo bwacu, mu buryo bwo kubona ntitufise uburenganzira, ariko reka tubirabe mu buryo bwacu nk'uko ninde yakijije? savoir ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ninde yomenye cyabaye mu murima wa Edeni? Ninde? Mbega nicyo tuzomukiza? Uzi neza constitué le péché original. icyaha cya mbere icyo ari cyo? Combien de millions avant nous Mbega n'amamiliyoni angahe imbere yacu étaient sauvés yakijijwe sans savoir, batazi ibyo tuzi twebwe, batumvise ibyo twumva twebwe no munsi. Aho rero tuvuga uti mais ego si Dieu nimba Imana avec ceux-là, n'abo oyi batamenye ibyo tuzi, s'ils ont été sauvés et nimba que Dieu les a barakijijwe, pris de sa gloire, Imana ikaba yatwaye mu bwiza. Kubera iki tout cela maintenant doit être révélé. ibyo byohishurwa byose? Murazi neza Vivons
tubayeho mu kindi gihe cy'umugambi w'agakiza tubaye ku mpera y'ibintu byose amabanga y'Imana n'ibimatanijwe ntiyahishuwe haraheze imyaka 400 ariko yahishuwe mu bihe by'iwacu n'umuhanuzi ahambaye ntiyashoboye kumenya icyo Imana yanyegeje n'icyagomba guhishurwa mu bihe bya nyuma mu minsi ya nyuma muzora umunsi intumbero n'isobanuro y'uko guhishurwa kose bizotahura Imana gushika no mu mazi yaragerageje ubwoko bwayo nimba abantu baba bazi ibyo bintu byose mu masaro bakaba bafise inkingi y'umuriro bakaba bazi yuko Imana ivugana nabo bakaca bavuga mu buryo bakaca bavuga ati ariko ibyo ntibihuye n'ibyo Pawulo yavuze abo bantu nyine Imana ibagirire ubuntu ibyo bije kure yanje yo guca urubanza rw'abantu numva umubaro mwinshi cyane numva umubaro kuko ndazi neza hariho ikindi kintu kirimo kinyegeteza ngo kiduge kigwanye ikintu cy'Imana reka ndababwire igihe ibyo bibehera iyo bikuraba naje bikandaba neza urashobora kuvuga uti amen n'ijwi rinini iyo abandi bose begwa n'ubutumwa bwiza comme les vieux hommes disent, n'est-ce pas? Beaucoup abantu ba kera bavuga jusqu'à dans les eaux, hein, n'est-ce pas? Ngo barabyakira gushika mu magufa baravuga bati ubutumwa ni Imana ishimwe ubutumwa bwari bwiza cyane ariko bukwe na bukwe Imana yakubwira nanje kambari ngo intisuzume wisuzume mbega turiteguye kwakira ijambo ry'Imana na amen niniya mu gihe adukosora acabona ingene acabona ibyo dukoze ibyo ukoze n'ibyo nkoze aho rero niho hacafatwa ingingo ko wizeye cyangwa ntizeye y'Imana ikosora abandi aho nta ngingo ariko mu gihe Imana igukosoye naje kankosora ijambo ryayo aho rero niho tugomba gufata ingingo aho rero Imana igomba kuraba inyifato yacu iyo abandi bakosorwa nibo bafata ingingo ariko Imana igukosora ikankosora n'ijambo aho rero ni wowe nijewe ngomba gufata ingingo bakundwa de ce que nous allons faire cette parole. Iri jambo tuzorikoze iki gukosorwa ndabivuga kubera bene data ni ibyo kuri Imana izoronka ishengero umugeni ijambo azo ari umugeni ijambo une seule et unique révélation que je nta guhishurirwa na kumwe umwami azoba yatanze kuzokekeranywa ko nta na kumwe donner sa langue à dire une seule phrase nta muntu n'umwe azosohora ururimi ngo avuge ikintu agwanya ico bose bazovuga mu mutima wabo ngo mwami mbwira kuko naje kumva ijambo ryawe igihe aho ibintu bigomba kuvugwa nkuko amatwi agomba kutujya ngo ntitubyumve byararenganye igihe carashitse aho Imana igomba kudukosora ikadufasha une autre intention nta yindi ntumbero afise hano bavuga ngo nubwo barabigishwa bakaba bari kumwe n'umwami byari binyuranye n'ibyo bari biyumviye mbega wowe na jewe nous avions à avoir comme opinion tufise icyumviro kimeze gute ibyo byumviro byacu tubyibagire tubireke twibuke yuko twashizwe ahantu hera mbega ibyumviro byacu bidufasha iki turazi yuko ibyo abandi bose bamenye iby'Imana yakora inkingi y'umuriro ingene yamanutse mu gihe cy'iwacu ingene yavuze ingene yagaragaye mbega abo bantu nabo bagaca bishyira hejuru bakaja hejuru y'ubukozi bw'umuhanuzi nk'uko bitigeze kubaho mu mugambi w'agakiza nk'uko byagaragaye uwo muntu tugomba kumusengera uwo muntu amenye ibyo akishyira hejuru ariko umuntu we agomba gufata ingingo Imana nicira urubanza ntituca urubanza rw'abandi
haravuga ngo murabona bamwe 70 baca barigira kuko ibyo ntibyari bihuye n'ibyo bari bibaza ngo ni iby'ukuri. Baciye bamuta kubera ntibyari bihuje n'ibyo bibaza ngo ni ukuri. Bibaza ngo wowe ibyo bazi n'ibyo ari iby'ukuri, ibyo umwami avuze ntibitumbereye. None bari bizeye bonyine cyangwa bari bizeye umwami? Babizeye benshi bafite ubushizi bw'amanga bati ibyo bizeye n'iby'ukuri, ariko ntibagira ubushizi bw'amanga bw'ijambo ry'Imana. Bizigira ibyo bazi, ibyo bibwira mu byumviro umutima wabo. Igihe carashisaho ibyumviro byacu n'ibyo twiyumvira tugomba kubishyira ku ruhande. Hano haravugwa ngo ntugomba kureka ngo icyumviro na kimwe kikuzemo icyakamaro n'icyo yavuze. Ugomba guhakana ibyumviro byawe, uvuge gusa uti iby'Imana yavuze. Ibyo nibyo kwizera k'ukuri. Mubyature kwatura bivuga ngo kuvuga bya bindi nyine Imana yavuze. Amen. Hano haravugwa ngo mutegerezwa kwanka n'ibyumviro byanyu. Ntimukeneye kutuzanira ibyumviro by'iwanyu. Mbega muri ibyo ari byo, ntuvuge gusa ngo ibyo avuze, ariko vuga gusa uti ibyo avuze. Ni kwatura k'ukuri. Yego, twatura yuko twemeye kandi twemeye ibyo umwami yavuze. Nimwibuke ibyo ni ubutumwa bwa nyuma bw'Imana, ni ijambo rya nyuma ry'Imana. Iryo ijambo ry'Imana ryose ryavuzwe mu buryo buciye bugufi ngo harahiriwe abumva, harahiriwe ushobora kwicara akaguma munsi y'uburinzi bw'isumba byose, munsi y'igitutu cy'isumba byose, akakira ijambo ry'Imana, akavuga amina. Mbega byomara iki gukurikira ibyo bintu byose byarenganye, ukamenya ibitangaza Imana yakoze mu gihe gikomeye, ugaca wigirwa kure? Mbega byomara iki nk'uko umwami umenya ntaco byari bimaze kuri bo baba bigishwa 70, uko babona ibintu, uko bari bazi ibintu byari bihambaye mu kiringo bari kuba bogumana n'umwami. Twe tugomba kugumana n'umwami mu majambo yiwe, tumata n'ibyo yavuze. Amen. Murabona abo 70 baca barigira kuko ntibyari bihuye n'ibyo bari bibaza ngo ni iby'ukuri. Murabona ibyumviro byiza kuri bo byari birenze ubwenge bwabo n'ibindi. Gusa abantu bibwira ngo barazi gusumba abandi, bakibwira ngo n'abanyabwenge, kuri bo ijambo ry'Imana rirarenze, ntibashobora kubyihanganira. Hano haravugwa, murabona abo bigishwa baciye bitahira kuko basanze bidahuye n'ibyo bari bazi ngo nibitumbereye. Kuri bo byari birenze, bakibaza ngo uwo muntu ahagaze aho ko bose bavuga ngo yavutse mu rugo rutazwi. Kubera ko yibwira ngo ni Imana kandi ari umuntu yavutse inyuma y'urugo rutazwi. Imana ibona ibyiyumviro byacu, biramuhishuriwe. Hari ikintu kimwe tuzi yaravuze, kandi icyo yavuze cyama ari cy'ukuri, cyama ari gifatika. Reka musome agace ka nyuma kuri ico kintu ku rupapuro rwa 23. Vous avez beau penser que vous n'avez pas besoin muribaza ngo ntimukeneye faire ce que Dieu vous dit dans sa parole, gukora icyo Imana ibabwiye mu ijambo ryayo, ariko Imana yaravuze ngo ibyo byategeza gukorwa ngo ibimenyetso bizokurikira abizeye gushika hehe? Gushika ku mpera z'isi, kurinde ku caremwe cose. Murabona ngo ibyo bizoba ariko biri hafi gushika. Ubutumwa bw'iki gihe turabwemera neza muri no minsi ya nyuma, muri kino gihe cyo ku mugoroba, aho umuco uri kuraka, aho ibintu biriko biragaragazwa, aho ijambo riko rirashingirwa intahe, aho ryerekanwa ko ari ukuri.
les deux choses ivyo bintu bibiri prophétisées. byaravuzwe imbere y'igihe biriko Et birasohoka. la science et tout le reste Ubuhinga n'ibisigaye byose biragaragaza yuko c'est Jésus-Christ ari Yesu Kristo ko yari ari ejo niko ari no munsi niko ari ibihe bidashira. comme des hommes Kuko abantu peuvent-ils se retirer boshobora en entendant cela. kumuvako bamaze kumva ibyo bintu ni abantu batizeye, kuri bo nta byizigiro na bimwe bisigaye, dénombrés par le pouvoir de Satan en se retirant. bamaze guharurwa mu bantu ba Satani iyo bamuvuye ku, kuri bo nta byizigiro, baba barenganye de l'espoir. akarimbi k'ibyizigiro. Ça, c'est une parole très sérieuse. Iryo ni ijambo rikomeye cyane. Et vous savez, frère, Murazi mwene data Branham ne se réfère pas à sa personne. yisunga umuntu uwo ari we, ahubwo yisunga Yesu Kristo ko ari we, ko yari ari ejo niko ari no munsi niko ari ibihe bidashira. Tout le temps, uwo mu bihe byose yagaragaje ko uko yari ari niko ari, yaravuga ibintu akabigaragaza yuko umwaka inyuma y'uwundi mu icyo gihe cyose, maze hanyuma ibyo biravugwa ngo nimba umuntu nimba abantu boca bahunga bamaze kumva ibyo bintu n'abatizera muri bo nta byizigiro, umuntu ahunze akabiheba nta byizigiro, aba yarenganye akarimbi k'ibyizigiro, aba harurwa mu bantu ba Satani. Ntimwibaze yuko ari Paulo canke Petero canke ari Branham tuvuga, oya, ni Imana nyine ububasha bwose ubwayo niyo yashoboye kuba gukoresha akanwa yasize abantu, yasize amavuta bakavuga mu izina ryayo, bavuze ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana byarasamiranye mu kanwa kabo. Ntidushobora kuvuga ngo mwene data Branham byavuze aha agenda byizera, oya, ibagira ibyo bintu byose niyo mvugo, tuvuge tuti mwami ni wowe wavuze, nungirire ubuntu ushobore gutega ugutwi nk'uko umwigishwa yumva, unyugurure ugutwi no gutahura, ushobore gutahura neza, nemere byose byo wavuze. Byomara iki kugenda inyuma y'uko umwami umaze gufata ingingo mu ngingo yawe ukananirwa? Aho rero nk'abandi 70 byoba byatuma iki tukajana n'umwami? Nitutashika ku ntumbero, nitutagumana nawe, Imana izogira ishengero umugeni yahamagaye ngo asohoke kubw'ubuntu bwiwe, kubw'ijambo ryahishuwe muri kino gihe, kandi izotegura bizokunganwa mu mukwe igihe azozira. Mbega nk'uko twabyumvise mu ijambo ry'intangamarara, mbega twebwe ubwacu twisuzumye, mbega turabizera cyangwa turi mu mugwi wabo? Mbega aha neza biratonze, atakwinjizwamo muri Yohana 6:60. Rimwe na rimwe biragoye gutahura, ariko nawe bitatumbereye neza kuntu, ariko hano ni mu majambo make, byose byaravuzwe muri Yohana 6. Barakurikiye umwami igihe kirekire, hanyuma aravuga ikintu icyo batashobora kwemera, baca baramuva, kuko ibyo bintu siko babibona. Oya, inzira y'Imana siyo nzira yawe, siyo nzira yawe. Ngo nk'uko ijuru ryitangiye isi, niko inzira ziwe zitanga inzira zacu, n'ibyumviro byiwe byitanguye ibyumviro by'iwacu. Imana by'ukuri ishoboye kutugira ubuntu twese. Ne jamais penser à quelqu'un d'autre. Hage ikintu twokwiyumvira jewe niyumvire jewe nyene, nawe yumvire wowe nyene, tube imvuga kuri tuvuge tuti mwami ndi mu mugwi wawe, nimba nizera umutima wanje wose, nkaba nariyemeye ijambo ryose, mwami mbega gushika ubu washoboye kundongora intambwe ku yindi, atari uko ushobore kungirira ubuntu, ntabare umfashe, utondeke umutima wanje nk'uko biguhimbaye,
Imana izobikora. Amen. Je loue la grâce Ndashima ubuntu merveilleuse bwiza cyane qui, moi pécheur, ubwo jewe umunyabyaha bwantoye, moi jewe qui étais adversaire de la croix, nari umwasi w'umugwanizi, nari umwasi w'umusaraba, nari umwasi w'umusaraba gushikaho Imana vaincu, yantsinze. la grâce ubuntu m'enseigne la crainte devant Dieu. kunyigisha ugutinya Imana Et m'a ôté toute peur. bwankuyemo ubwoba bwose. Et la grâce kandi ubuntu a ôté le péché et la mort de ma vie. bwakuyeho icyaha n'urupfu mu buzima bwanje kuko narizeye. Dans les tribulations, mu mibabaro, mu ngorane zo mu ijoro, ubuntu a été mon conducteur. nibwo bwabaye uburongozi bwanje. Elle m'a fidèlement fait passer partout. bwaranjanye bundenganya ahantu hose mu bigeragezo. Et c'est la grâce kandi ubuntu qui me fait atteindre le but. nibwo bunshitsa ku ntumbero. Et dans le pays du ciel, kandi mu gihugu cyo mu ijuru je me tiendrai devant le trône de Dieu nzohagarara imbere y'intebe y'Imana en tant que l'un d'eux nk'umwe muri bo fait par la grâce. uwatowe n'ubuntu. Et qui reçoit la rémunération de ceux qui portent la akaronka croix. impembo y'abatwaye umusaraba. Après des milliers d'années inyuma y'imyaka ibihumbi dans sa gloire, mu bwiza bwiwe, mon cœur umutima wanje encore kandi chantera uzoririmba de la grâce ubuntu qui chantera de la grâce comme dans les premières heures. nko mu masaha ya mbere. Chantera de la grâce nzoririmba ubuntu nko mu masaha ya mbere, comme dans le premier temps. nko mu bihe bya mbere.